Bakunzi b'urubuga rwa Vuga Yesu TV, ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Muri kumwe na mwene so umuvuga butumwa Nimenyaemmanuel. Imbere ya byose, imbere yuko dugira ku ijambo, reka tubanze dusenga Imana. Mwami Imana yacu, turagushimiye kuri Imana y'igitangaza, Imana y'ubushobozi, Imana idahinduka, Imana ihindura ibintu igahindura n'ibihe. Tuguhaye icubahiro kuko atawuhwanye nawe, kandi nta yindi Imana iriho ihwanye nawe, nta nizoza. Shigwa hejuru Mwami Imana. Ndasengeye ijambo ryawe ryarahezagiwe, ijambo ryawe ririmo ububasha, ijambo ryawe ryahumetswe nawe. Nsengeye abazoryumva bose kugira ngo rizere bagirire ikimazi kandi baze batahure. Urakoze, tubisenze mu izina rya Kristo Yesu, amen. Nkuko twabisezeranye ko tugiye kwiga igitabo ca Daniyeli, nayo basezeraniye, turamaze kubona bimwe muri igitabo ca Daniyeli. Twarabonye igice ca mbere c'ifatwa ry'i Yerusalemu, twarabonye ingene umwami Nebukadineza yahafashe. Ariko imbere yuko mbandanya, twagomba tuvugane gatoya idonido ry'iki gitabo. Igitabo ca Daniyeli kigizwe n'ibice 12, kikaba ibice 12 bikaba birimwo imirongo 357. Hanyuma imirongo 215 iravuga iby'akahise k'Ubuyuda. Imirongo 78 ivuga iby'ubuhanuzi bwamaze gushika. Imirongo 64 ivuga iby'ubuhanuzi cyangwa ubuvugishwa butarashika. Yose hamwe tuyiteranije dufashe imirongo 215, hanyuma tugafata imirongo 78 tugashirako imirongo 64, dusanga twaronse ya mirongo 357. Mu njamake rero, nkuko nabibabwiye, Yerusalemu hamaze gufatwa, haratwawe abasore batari bake batwagwa nk'inyagano. Aho harimwo Daniyeli na bagenzi biwe uko bose bari 4. Aho batwawe mu gihugu c'i Babuloni. Itandukaniro ry'abatwawe rero, Daniyeli na bagenzi biwe nukuvuga barubaha Imana, ariko abandi bikorera uko bagomvye. Ni naco catumye Daniyeli na bagenzi biwe bamaze kugera i Babuloni, Imana yabanye nabo. Reka tuje imbere. Narababwiye ko umwami iyo atera igihugu agifashe yasiga ashizeho uwundi mwami. Ariko muri iki gihe ntiyashoboye gushiraho umwami. Umwami Nebukadineza amaze gufata Yerusalemu, yaciye yumva inkuru ko se yapfuye, bituma adashobora kwimika uwundi mwami ngo amushireho. Acagumizaho umwami yatwara, ariwe mwami yitwa Yehoyakimu. Uyu mwami Yehoyakimu rero yasigaye atwara i Buyuda. Hanyuma turaja mu gice ca kabiri. Yehoyakimu yahavuye apfa, asubirirwa n'umuhungu wiwe yitwa Yekoniya. Umuhungu wiwe yitwa Yekoniya. Hano rero turabona ko Yehoyakimu yatwaye mu mwaka wa 666. Yekoniya nawe yahavuye aja ku ngoma. Nkankosora gatoya, hariho ico navuze ndihenda gato. Yagiye ku ngoma mu mwaka wa 598. Mwaka wa 598 niho Yekoniya yagiye ku ngoma ya se. Hanyuma Yekoniya ari ku ngoma, ari watwara, umwami Nebukadineza yasubiye kuja gutera i Buyuda ubugira kabiri. Aha rero igitero cy'Ubuyuda cyabaye gikomeye.
ubugira kabiri cabaye igitero gikomeye, ni ukuvuga aha yatwaye abantu bose b'abanyenkomezi, uwari wese yitwa ko afise inkomezi, uwari wese yitwa ko afitiye akamaro igihugu, uyatwawe nk'inyagano, batwagwa i Babuloni. Aha muri iki gihe ca kabiri niho tubona ko na Ezekiyeli yatwawe nk'inyagano. Reka tuje imbere rero, tuje mu gice kigira gatatu. Igice kigira gatatu nico ngomba tumara umwanya turiko turiga ko rero, kugira ngo turabe ifatwa rya gatatu. Ifatwa rya gatatu ryabaye mu mwaka wa 588. Impamvu bigenda bimanuka nuko kera baharura bamanuka, ariko kuva isezerano rishasha ritanguye batanguye guharura baduga. Aha rero umwami Nebukadineza yateye iki gihugu c'Ibuyuda, afata Yerusalemu, bwari ubugira gatatu. Hari haciye imyaka 10 yari yarahateye. Umwami w'i Babuloni Nebukadineza yazananye n'ingabo nyinshi cyane, baje gutera ubugira gatatu. Habaye ibikomeye iyo njuro ya gatatu. No kuvuga iyo njuro igira gatatu niho hatwawe, niho hafashwe Yerusalemu, hasenyurwa n'ingoro y'i Yerusalemu, arigo rusengero rw'Uhoraho rurasenyurwa. Hariho abantu benshi bama babaza bati, none ko amabwirizwa canke se ivyagezwe twavyumvise kuva mu isezerano rya kera, none ubu vyagiye he? No kuvuga igihe umwami Nebukadineza yasenyura uru rusengero, yaraturiye, harimo n'isanduku y'isezerano. Isanduku y'isezerano nayo ihira mu rusengero rw'Uhoraho. Muri isanduku y'isezerano rero harimo bya bisate bibiri byari byanditswe ko amabwirizwa ya Mose. Harimo kagakarabo kamanu, harimo ya nkoni ya Aroni. Byari ibintu bitatu. Nk'uko Imana muri kino gihe ikora mu butatu, ni nako muri ico gihe iyo sanduku yaje imbere y'Abisirayeli bagiye ku rugamba baranesha, kuko ubutatu bw'Imana bwaba buri muri bo. Reka tuje imbere, tubandanye tuje imbere, tuje kucigwa nyezina. Amaze guturira urusengero rw'i Yerusalemu, yaciye aja mu mazu yose i Yerusalemu, arayaturira amazu meza meza yose, arasangangurwa. Acaja ku ruzitiro rw'i Yerusalemu, arahasenyura. No kuvuga ngo i Yerusalemu hasigaye ari umusaka. Iki gihe habaye ibintu bidasanzwe, habaye ibyago bidasanzwe i Yerusalemu. Nta muntu n'umwe yasigaye i Yerusalemu, bose batwawe ari nyagano. Umwami Nebukadineza aca yimika uwundi mwami. Amaze kumwimika, uyo mwami yari umutware yasigaye atwara abatama gusa. Yatwara abatama gusa n'ibimuga. Hanyuma amushira ku ngoma. Uwo mwami yitwa Mataniya. Amara igihe atwara i Yerusalemu. Hageze igihe, muri iki gihe nyene, umwami Nebukadineza amaze gushiraho uyu mwami, atwara abo yagize inyagano, abatwara i Babuloni, ibimuga n'abatama basigara i Buyuda. Ariko hagera igihe rero aragaruka, n'abarabajana, agira agatikizo n'imirima yose araturira, kugira ngo ba bantu bapfe nabi. Hano rero turabona Abayuda bari Yerusalemu bagize ibyago bidasanzwe. Iki gice cy'ubugira gatatu niyo batwaye i Babuloni, baraheze bagirira ibyago bidasanzwe,
bamazeyo imyaka 70 bari mu gahahazo batwagwa ari nk'inyagano nyene. Umwami araheza aravuga ati ntoraniriza muri babanyagano abantu bashobora gukorera ibwami. Ahabonetsemwo Daniyeli n'abagenzi biwe uko bari batatu bose babane. Daniyeli rero yagize ikiganza ciza. Daniyeli yarakunzwe kandi byatumye Imana imutonesha. Yaramutonesheje ibwami i Babuloni. Dusomye igitabo cya Daniyeli, igituma yaranatonye kandi yarakunzwe n'Imana yaramukunda, igihe cyose umumarayika aje yavuga ngo mukundwa amasengesho yawe yumvi. Isobanurwa ngo iyo umuntu yubasha Imana agakunda Imana, Imana iramutonesha kandi Imana iramumenya. Bakunzi b'urubuga bwa Yesu TV, igitabo cya Daniyeli ni igitabo gikomeye abantu benshi batinya no kwigisha ko intangamarara iragoye. Aha turacari mu ntangamarara, tugiye kuja imbere kugira ngo twumve ibizokurikira idonido. Mbega icyatumye i Buyuda hamererwa gutyo niki? Nuko Imana yabatumye ko abakozi bayo, abavugishwa n'Imana, abavugishwa b'Imana cyangwa abavugishwa n'Imana ntibumvira. Hano Nebukadineza rero yarakoze mugabo akora nk'intumwa y'Imana naho yakoze ibibi. Usomye mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 25 ku murongo w'9 turabona neza ko batumviye Imana. Igihe cyose abayuda batumvira Imana cyangwa ihanga rya Isirayeli igihe ritumvira Imana, ni ukuvuga batezwa ibyago. Hano rero turiko turavuga abayuda abajanywe mu kinyago bari abantu, ni ukuvuga yari imiryango ibiri, Abenyamini hamwe n'abayuda. Tumaze kubona ko icyatumye bahura n'aya mahano cyangwa n'ibi byago ni ukubera batumviye Imana. Igihe kigeze imyaka 70 ishize bari mu kinyago, Imana yiyumvira kubakura mu kinyago. Aha hatwara umwami yitwa Kuro. Umwami Kuro uwo niwe yari mu mutima w'Imana. Nuko rero Imana itugirire neza, tuzobandanya inyigisho, tuzoja imbere kugira ngo turabe ibikurikira. Mwari kumwe na mwene so Nimenyaemmanuel. Imana ibahezagire. Dusenge. Mwami Imana yacu, turagushimiye nanone kuri Imana igira neza. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe, turagushimiye ko wazigamye aba bayuda, ubazigamira mu kinyago, bavayo baraza barubaka, batanguye kubaka ingoro yawe, bongera bubaka imitima, bongera basanasana uruzitiro. Hari ingoro z'imitima yacu, hari ingoro z'imibiri yacu, kuko ijambo ryawe rivuga ngo imibiri yacu ni ingoro ya mpwemu yera. Ijambo ryawe niryubake imitima myinshi kugira ngo imitima yasambutse yongere yubakwe, inzitiro zongere zisanasanwe, imitima myinshi ikomeze gukingirwa, mpwemu yera akomeze kuyiganza. Urakoze Mwami Imana, urakoze kubyumvise. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.